Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya makuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Kaze muyagezeko ariko aragarukwako cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira ko ihangana ry'abanyepolitike mu Burundi ku matora y'umwaka wa 2027 ribandanije gufata umurindi uhambaye cane kuri ubu ngubu, aho bamwe bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bereke abarundi bose yuko leta ya CNDD-FDD itariko irakorera abarundi bose, ahubwo ko iriko irakorera akarwi gatoya gapfukamye mu nda abarundi. Muri kano kanya turaza kubabwira kuri bombori hagati ya bamwe mu bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'umugambwe CNDD-FDD, aho muri kino gihe himirije amatora ariko haravugwa amakuru adasanzwe, amakuru ashobora kuganisha ku cuka cibi gishobora gusiga Burundi mu manka ikomeye cane. Muri ano makuru turaza kubabwira ku makuru ahambaye cane ariko aragarukwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kugira ubwoba bwinshi cane bivanye n'ivyo ariko arabona hari abatamushigikiye kandi bari mu mugambwe CNDD-FDD ndetse na bamwe mu banyepolitiki batavuga n'umugambwe CNDD-FDD, akabona yuko abo bose nyine bashobora kumukorera ikintu kibi kidasanzwe. Muri kano kanya hari ubutumwa bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kugena abo bahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho ubwo butumwa bugaragaza ubwoba bwinshi cane Perezida Evariste Ndayishimiye afite muri kino gihe. Muri kano kanya rero turaza kugaruka kuri ubwo bwoba ndetse turabire hamwe n'ivyo abo bamwe batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bariko baratangaza ku bijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027, amatora y'umukuru w'igihugu. Bano makuru turaza kubigarukako. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ibijanye n'imigumuko iriko irategurwa na bamwe mu batavuga rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwe mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abakozi ba leta n'abanyagihugu bato bato bavuga yuko inzara iriko irazura inzara, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yarababeshe yuko umunwa wese ugomba kuronka ico ufungura ndetse n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ariko nanone ivyo abanyagihugu batanguye kubona kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaza iryo jambo ari uko ivyo vyose yababwiye ari ububeshi bukomeye cane, kuko ahubwo inzara iriko irazura inzara, imifuka yabo akaba nta mafaranga arimwo. Abarundi babona yuko ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaratangaje, yoba yaravuze ubwiwe nyine umufuko wiwe ndetse n'umunwa wiwe, ndetse na bamwe mu karwi kamushigikiye aribo bariko bararonka ico gufungura ndetse n'imifuko yabo ikaronka amafaranga. Ibijanye n'imigumuko y'abanyagihugu ndetse n'abakozi ba leta yoba iriko iravugwa ko iki mu gihe himirije amatora. Ibintu bibandanije kuba agatereranzamba muri iki gihugu c'u Burundi, mu gihe Ndayishimiye yihayagiza yuko igihugu catanguye kuba igihugu kuva mu mwaka wa 2020 afashe ubutegetsi, ariko kuri ubu ngubu abarundi bakaba babona ibihushane n'ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza. Igihugu kitagira igitoro, igihugu kitagira umuyaga nkuba, igihugu kitagira amazi meza, amabarabara, igihugu ibisata byose by'igihugu bisa nkaho vyatembagaye, igihugu aho umukuru w'igihugu atagira inyishu ku bibazo bihanze igihugu, avuga ko abanyagihugu bamwitoreye bakamushira ku butegetsi aribo bigomba kubibazwa, akavuga yuko ari sindabibazwa, aho abohereza kuvyironderera. Kuri ubu ngubu ibibazo bikaba byabaye byinshi cyane, abanyagihugu bakaba bagira ngo bagire imigumuko bivanye n'ukugene bariko barabona ibintu. Mu gihe Sebarundi wehe yamaze kwigena kuzasubira kuba umukandida
w'umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na karindwi, amatora nyine aho abarundi bazatora umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye akaba yarahejeje kwipanga, ni mu gihe hari akarwi ka bamwe mu bategetsi bagize iminsi bategura ukugene bahagarika Perezida Evariste Ndayishimiye kuko babona yuko yishe igihugu. Byose vyoba byifashe ute? Byose nivyo tugira ngo tugaruke ko muri ano makuru twaguteguriye. Batarafyonda kuri s'abonner canke se subscribe, bakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Reka tudatevye dutangurire aya makuru yacu. Ikibazo cy'imishahara y'intica ntikize giherutse gutangirwa inyishu idasanzwe n'umukuru w'igihugu. Mu ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi i Gitega, Ndayishimiye yaragarutse by'umwihariko ku gashahara k'intica ntikize gahembwa abakozi ba leta. Iyo nyishu yatanzwe n'umukuru w'igihugu iraboneka ko ariyo kwigovyora kuko abakozi ntibatahuye ivyo avuze na gato. Mu bindi bihugu vyisoneye, abanyagihugu bama biteze ijambo ry'ihumure kandi rikomeye rishikirizwa n'umukuru w'igihugu umwanya uwo ari wo wose. Ibi bikica ibidasanzwe iyo hageze mu minsi mikuru igihugu gihimbaza, yoba mpuzamakungu canke iy'igihugu bwite. Ibi ni navyo abarundi bamaze biteze kuri Ndayishimiye naho bamaze kuzeruka. Abarundi bari barindiriye igishika ijambo ry'umukuru w'igihugu kuri stade Ngoma hirya y'ejo i Gitega, aho hari ubuheruka kuwa mbere Rusama mwaka wa 2026, aho abarundi bariko barifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe uburenganzira bw'umukozi. Abarundi bo mu mice yose bari biteze ko nawe mukuru w'igihugu adashobora kwirengagiza gutanga intumbero ku bibazo bihanze abakozi ba leta, na cane cane ikibazo c'agashahara gato katagishobora kubeshaho imiryango kubera ibiciro ku isoko vyazamutse ku rugero ruteye ubwoba. Ageze ku ngingo ivuga ku bakozi muri rusangi, Ndayishimiye yahisemwo kutarandira ku maborogo yabo, ahitamwo umukenyuro wo kubacamwo imirwi. Bamwe yabise abakozi beza, abandi abita abakozi babi. Ndayishimiye yatangaje ko abarimyi, abakozi ba leta baba hagati mu gihugu hamwe n'abakozi bakorera ivyabo mu gisagara ca Bujumbura aribo bakozi beza. Aba yabise abakozi batidodomba. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yaciye atandukira umurwi ugira kabiri w'abakozi babi yise abakozi bidodomba. Aba yarabatevyeko cane arabakurako agashambara. Abakozi ba leta bose bakorera mu gisagara ca Bujumbura yabise izina rimwe atavanguye ubwoko bwabo canke imigambwe bakomwokamwo. Uwo munsi nyine uwari imbonerakure canke inyankamugayo wese azi ko akorera leta y'u Burundi akaba mu gisagara ca Bujumbura, habuze gato ngo bose bitwe abansi b'igihugu. Iki kirashobora kuba coha ikigwa abarundi bagatahura ko umukuru w'igihugu bose atabanezwe mu gihe hageze ikibazo c'ubuzima buzimvye muri kino gihe. Ahejeje kubacamwo imirwi ibiri mu kwerekana abakozi babi n'abeza, Ndayishimiye yaciye atanga inyishu ibereye b'abakozi babi bidodomba. Inyishu Ndayishimiye yabahaye irimwo ubutumwa butatu buvuguruzanya. Ubwa mbere yababwiye ko kugira ibibazo vy'imishahara mito vyabo bikemuke ko bokwiyumva nk'abasuku.
Ubwa kabiri umukuru w'igihugu yababwiye ko badakora neza ngo haboneke inyungu ishimishije kugira ngo nabo nyine baronke agashahara gafatika. Ico Perezida Evariste Ndayishimiye yari ahejeje kubamenyesha nuko nyine impamvu batabona inyungu canke ngo batongererwa agashahara ari uko bataba bakoze, aho yagaragaje nyine yuko ari ibinebwe. Ubwa gatatu aca abemerera ko ibiganiro bigiye kubahuza n'abakoresha babo kugira ngo inyishu iboneke. Ubu wumvirije neza imvugo Ndayishimiye yakoresheje mu gutanga izo nyishu zitatu, baratahuye ko yabahebuje akoresheje imigani. Muti gute? Ndayishimiye yabanje gutahuza abakozi ba leta ko umugabo yitwa leta atabaho ngo kuko we ntaho arigera amubona. Ibi bigasigura ko ibiganiro abakozi ba leta bemerewe bitabaho kuko uwurongoye iyo leta yamaze kwivugira ko ibiganiro bizohuza abakozi bidodomba na leta itabaho. Kucuko abakozi ba leta badakorera neza ngo haboneke umwimbu ushimishije, Ndayishimiye yatanze akarorero ku mukozi mukuru wa leta atadomye ko urutoki yishinga kwicara mu biro ntagende ku rubuga kuri tere ngo akurikirane uko akazi kariko karagenda. Kuri iki umuganga amaze imyaka avura abagwayi, umwigisha amaze imyaka aramura abanyeshuri, umusirikare n'umupolisi bamaze imyaka bitangira igihugu ntibatahuye uburyo batinjiza umwimbu kuko umukuru w'igihugu nta muco yabitangiye. Kucuko abakozi ba leta bokwiyumva nk'abasuku niki Ndayishimiye yarakitomoye neza, aho umukuru w'igihugu yarihindukije mu ijambo avuga yemeza ko leta ihari, yerekeye ko umukozi wa leta ategerezwa gutunganiriza neza abenegihugu. Acagira ko atanga agasopo ku mukozi wa leta adashaka kuba umusuku w'abenegihugu yokurameza hakiri kare. Muri make abicishije mu mvugo yo gukikiriza, umukuru w'igihugu asa n'uwagize ati hazokora ushaka nakare nta mwimbu mbona kandi ndabemereye ibiganiro ariko ntituzobigirana. Ndazi ko hatabuze umukozi wa leta yiriye akara ngo buca haba ibiganiro hagati ya leta n'abakozi bayo. Amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye bisaba kuyumviriza mwabanze amatwi neza kuko nkuko abyivamba ni umujanja n'umuswahili. Amajambo nk'aya yo gukindaga abakozi ba leta aracafuza isura y'igihugu hagati no hanze yaco, na cane cane avuye mu kanwa k'uwo twari twita Sebarundi ko ari we rukiza rw'abarundi. Ariko kandi kigikwiye kubera icirwa gikomeye abarundi bose batandukanye ndetse no mu butandukane bwabo. Iki kibazo c'agashahara k'intica ntikize ntigihanze abanyagisagara gusa, gihanze umukozi wa leta aho aherereye hose ku butaka bw'igihugu. Iki kibazo ntigikeneye abakozi ba leta b'ubwoko kanaka canke babarizwa mu migambwe kanaka. Iki kibazo cyerekeye umurundi wese iyo tuva tukagera, kuko ni ikibazo cyerekeye iteka ry'umurundi w'iki gihe n'uruvyaro ruzodukomokako. Ibiciro vyo kw'isoko ni bimwe ku barundi bose, haba ku biribwa, ivyanwa, ukwiyunguruza ibikoresho vyo kubaka. Ijambo nk'iri rivuye mu kanwa ka Sebarundi rikwiye gukaburira abarundi bose gusubiriza amaso inyuma bagatahuzanya ico umukuru w'igihugu aba ashatse kuvuga iyo abeshe ko intego yiwe ari uko umunwa wose uronka ico urya, umufuko nawo nyine ukaronka amafaranga. Burya
umukuru w'igihugu ntaba ariko avuga iminwa y'abanyagihugu ahubwo abavuze umunwa wiwe n'aka karwi gatoya kamwegereye. Icemeza simusiga c'uko umunwa n'umufuko uvuga ari uwiwe gusa kirahari. Ndayishimiye yinjiye mu mabanga yo kurongora igihugu mu mwaka wa 2020 asanga ikirimba c'umukuru w'igihugu gisumisha amafaranga atarenga 300,000 vy'amarundi, ariko ubu uko ibiciro vyagiye biraduga kw'isoko umunwa wiwe ntiyawubwiye ko woba umusuku w'abene gihugu, ahubwo yagumye awongereza ivyo urya bivuye mu kigega c'igihugu gushika ubu asumisha miliyoni 3 ku munsi z'amarundi. No kuvuga ko yadugije amafaranga yo gusuma inshuro 10. Iyaba yari Sebarundi koko akumvira ikigongwe, umusirikare mutoya ahembwa 200,000 vy'amarundi we akamudugiriza umushahara inshuro 5 gusa, aba nawe ahembwa 1,000,000 w'amarundi. None umusirikare yishuwe ngo arakora canke abireke. Kuri ubu ngubu ishavu ry'abanyagihugu rikaba ribandanya gututumba, aho bariko bararaba bakabona igihugu ntaho kiriko kirajyanwa na Sebarundi. Aho kuri ubu ngubu abarundi babona yuko gisigaye ari uguhagurukira hamwe maze bakikurako intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida ubwiwe, kuko babona yuko ntaco amariye igihugu. Ibibazo saho ngaho bigarukira gusa, ibibazo byatanguye kuba umurengera mw'ihangana ry'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu Burundi mu matora y'umwaka wa 2027, naryo rirabandanije gutera inkeke ndetse n'impungenge ku biriko biravugwa, aho amakuru ariko aradushikira ari amakuru ateye ubwoba ku biriko biravugwa na bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Babona yuko ibiriko birakorwa n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari akamwana wa mama, kuko abarundi babona yuko intwaro yiwe ataco iriko irashitsa ku Burundi. Ubwoba bwinshi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye mu birabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ku matora yimirije mu mwaka wa 2027. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko yakiriye ubutumwa bw'imigambwe 5 yanditse isaba ibiganiro, kandi akabahumuriza ko aho bukera azobakira nk'umuvyeyi. Bigaragaza ubwoba bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje kugira, no mu gihe bamwe mu bo baturuka mu mugambwe umwe batanguye kwiyamiriza ibiriko birakorwa nawe mu kwiba amatora. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter kuri uyu wa gatandatu genekerezo ry'icenda Rusama mu mwaka wa 2026, Evariste Ndayishimiye agira ati: narakiriye ubutumwa imigambwe 5 yanditse, turatahura ko hariho abantu bumvise amatora umutima utaguma hamwe, mwene abo bakeneye ibiganiro vy'umuvyeyi. Ndabahumurije nk'umuvyeyi w'abarundi bose, narirya nsozereye ingendo mu ntara zose ndemesha abenegihugu, naboho bukera nzobashikira. Mwomenya ko iyo migambwe 5 ari Sawanya, Frodebu, Prona, Seneri, Kodebu na CDP, aho ejo kuwa 8 Rusama mu mwaka wa 2026 yatangaje ko itobandanya mu vy'amatora yimirije mu gihe hatabanje kuba ibiganiro hagati y'abanyepolitike bose na Seni kugira ngo hategurwe amatora y'umukuru w'igihugu yizewe mu mwaka wa 2027. Aya matora bamwe mu bakurikiranira hagufi biriko birabera mu Burundi baravuga yuko ari amatora agiye gusiga Uburundi abuhaye indi shusho ishobora kuba mbi canke ikaba nziza. Bizavana nuko bamwe mu bategetsi b'u Burundi bazitwara mu bijanye n'ano matora. Ico bikoze bamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntaco biteze nk'urukiza mu
matora yimirije, mu gihe bamwe mu bategetsi ndetse na bamwe mu banyepolitike batanguye gukumirwa ku murindi uhambaye cyane, bigaragaza yuko intwaro ya CNDD-FDD igiye kubandanya ikora nk'ivyo yamye ikora hambere, aho byagiye bigaragara yuko CNDD-FDD itigeze itsinda amatora, ahubwo yuko haba ukwiba amatora n'ibitanguye gukorwa n'umurwi wa CNDD-FDD witwa Seni. Kuri ubu ngubu bigaragaza yuko amatora atakuri ari kurimwo, kuko umugambwe CNDD-FDD wahejeje kwitunganya kugira ngo amatora wibe amatora. Ni amakuru menshi aba ariko haravugwa cyane hirya no hino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umwanya n'udukundira tuza no kugaruka ku yandi makuru avuga ihangana rikomeye riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abatamushigikiye bari mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Nimba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe, fyonda ko kugira ngo uze urabana natwe. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bibe byiza nivyo ndabipfurije.